My name is Chibudi Chibudenga Mnyamasibo from City from South aka Bin Laden Sharpshooter. Another time kuindi ntambwe no kuindi mpemu. Kuindi miriro. Ebana ndi kumwe n'umutumire wanje. Nongera nakubwira ati ndakwibutsa yuko yari Eric ya Burundi TV behind the camera sema cameraman. Ni Lakesh Vampos akuzana amaimage ameze neza cyane. Ndi kumwe n'umutumire ni Mr Magonde kuindi nshuro. Magonde, how are you bro? I'm fine. Another time. Yeah. Turi kuyaga kubijyanye na Melan Boy. Why Melan Boy bro? Why Melan Boy? Mukirori kwere ki Melan Boy. Why abandi bazanye? Okay, reka twege kuri iki. N'umunsi wiyumviye kuzana Melan Boy hano mu kano karere. Warazanye Kiriku, warazanye B-Face on the floor, n'umunsi uzanye Melan Boy. Hano mu karere ibintu bitari bizwe, bitari byitezwe. Uzanye Melan Boy. Kubera ko wiyumviye Melan Boy kumuzana ku kiroro cha Pasika. So niyumviye Melanie. Sikuvuga nuko ndamwiyumvira. Ahubwo uretse ko ni hayihangiro ko shaka gukoresha abastari bose. Yarumva umuntu wese ashikiwe nturonyene. Ya nta kintu cyataje cyo ndamwiyumvirako. Uretse ko nyene napanze ati kuri Pasika nzokoresha naka, hama mu cinzokoresha naka, uko nyene ko mba nabipanze. Ya reka twege kuri kinacho. Iki kintu kivuye yuko hari abaririmbyi benshi boba bari mu entertainment wari gushobora kuzana ariko ukabishobora kuzana Melan Boy ati ni muri ryahangiro wihaye. Ariko tuvugane kuri iki. Concert yorganije gute? Musanzwe bibizi ko ibintu namanateguye iminsi yose ko bari fresh. Manateguye concert ndashaka mitahe nkuko musanzwe bibizi. Ko bisaba imitahe miremire ariko turabikora tukorganiza tugatumira abandi bastare. Musanzwe bibizi none je ibintu ntegura ari fresh muri market. Yeah. Hari abantu bidoga bakavuga ati concert turakeka kuzava ihera mu ijoro cyangwa itangura mu ijoro. Bo baha umucumeze gute? So kuba fana abantu badukurikirana bakunda ibikorwa byacu no kuvuga ko feedback maduhaye twazumvise ariko ntibizosubira kubera ko inyanza rake si mu gisagara ariko turi interieur rero bigomberwa kubera abantu bavuye kure mu cyungara zavugizo zantuze iyo ruguru vugizo ntuze kazira bageni ya kubera bagomba gutaha babonye umustare yabazanye ubu uye bigomberwa ko ni buri saa moya n'inusu umustare tuzomusaba zo yashyize kuri kutambiro amabe ngombwa nkuko dushaka kubanezereza azokwinjira kutambiro hakiri kare abatakure bagende hama yongera agaruke kandi kuri n'inshuro urumva azoja kuri stage hakiri kare nka saa moya abantu kugira abantu batakure bagenda mubonye abahe vibe hamwe ikiro kibandanye bisubire bushasha yongeze kugaruka. Okay Magonde reka tuge kuri iki kintu inyuma yo kuzana Kiriku agashika amasaha yacerewe B-Face yashite ku mwanya ije kuri Bonane arakora ibyo akora byagenze neza n'abantu baravyishimiye mu nyuma haza Rinoji nawe araza araperforminga mbere Rinoji yaje ku munsi mukuru wawe ari kuri Bonane ya B-Face na B-Face yari Bonane ya B-Face yari Bonane ya 2024 2024 ya okay Rinoji nawe yaje kuri Bonane ya 2025 voilà. Okay 2025 ya 2026 okay uravye kuri kuza kwa Rinoji kuza kwa B-Face kuza kwa Kiriku niho ubona umustari wayo yarakoze kosa yaragize mistake ugashobora gukena amafaranga hagati yandi nande yaba Rinoji yaba B-Face yaba Kiriku. Oya ibibazo byahabaye nta matabizi igihe nateguye show nkatumira Kiriku ibibazo byahabaye mwabibonye mwese kandi nawe warabikije ku nzi wawe kumbuga vyategeza kuja kuvuga urumva kandi bimaze kugenda kujya haje uruhombo niyo mpamvu iminsi yose iyo uteguye plan iyo uteguye projet utegura ibintu bibiri ni kunguka cyangwa guhomba. Okay reka twege kuri iki naco uri mu influencer cyane uvuga mu bantu umugwiza tunga basanzwe bazana baririmbye muri kano karere ka Burunga novuga ko muri Burunga uri wa mbere kuko ndibaza muri Burunga yose tugerageje kuraba na handi haza abastare mugabe mu karere ka Nyanza ni uzana abastare basanzwe bafise amazina mbe ico kintu cyakuje mu gute ya ico kintu uburyo bwacanjemo muri make je kuva kera muri make nakunda impano z'ugwaruka rero kumvuze uko nabonye umengo none urwaruka twokora iyo kugira ngo tumenyekane natwe urumva cyamvuka ati rero
ko turaronka ino abantu bakina amasinema kugira ngo tuduzanye turakora mu baririmbyi. Niyo mpamvu naciye mvuga nti urazi ko nateguye amahiganwa y'abaririmbyi, amahiganwa y'abantu batamba urumva. Rero mwizo mvo niyo mpamvu naciye mvuga ati kanze natumira abastari kugira ngo abandi biwacu aba bashaka kudukorana abandanye baronka vibe, baronka na connection. Okay, Metro Brown ni mu bagenzi bawe, ariko doreka kubona ama post menshi agaragara canke ibintu vyerekana ko Metro Brown yakijije ubu mu bigori ntakigukeneye, ariko urateguye gutegura igiteramo cha concert cha gospel kugira Metro Brown nawe umuhamagare ko warakunze kumamagara kenshi, urateguye gutegura concert ya gospel kugira Metro Brown azoboneke kandi nakiri Metro Brown ni Metusera na haye Metusera urumva inzira umuntu wese afite inzira ahitamo muri make kuba yahevye umuzika ahitamo inzira yo gukorera Imana navyo ni vyiza kandi vyiza cyane ko umuntu wese bisaba ko akoresha muhe murimo. Rero urumva sikuva wonse tungo tumushira ku ruhande ya tuzotegura ndiko nka gospel nyene neza aduheze na ya Ruvera na Metro Brown ya albumu yera Metusera ya baririmbe asha na hayo kinacho twihana uritseze kubona na hayo aza kuperforminga muri gospel niyo produce cyane gose kumuzana na hayo cyane gose ati kandi ugyetegeza kuza ntegeza kumukoresha ababoneye gare ko bana bavuga ati ni kike canke ni biki aririmbe gospel nyene gospel nyezi kuri YouTube iwe duheza gigo. Ariko wavyakiriye gute kubona na hayo Metusera ahindura izina rya Metro Brown akaba na hayo Metusera kandi ubona ama post mention jambo ry'Imana ntubona ko aricyo yakujyanye nawe vuba tukubona mu rusengero na tukabona Magonde yabaye Nduwayezu. Oya jewe n'ubundi sanzwe ndi mukirisu usanzwe Nduwayezu je sanzwe ndi mukirisu witwaneka Magonde duhizira ryawe ry'umukirisu kuda kwa na hayo kuda kwa na hayo ya gusa urumva jewe ko navyakiye byo byihinduka bya Metro vraiment je namuhaye kuko sa nk'ibibonye bwa mbere navuze ati umutipe ariko ashaka kudukina urumva bijya by'abastari usanga bakora utuntu kugira ngo bamenyekane cyane muga mu nyuma naho maji bro bimeze gute ndabaza n'umuhagarikizi wiwe ko akunda ko muhagarikiye ambwira ati vraiment bijya birisheriye ati okay felicitation. Ariko ntubona ko yoba ari je numvise amakomantere ko yoba ari umudemu yoba afise ato umudemu yoba amubwira ati yamubwira ati hindura ibintu by'imiziki je muri gospel haco bizi ko na akahindura ko ari umudemu je ntavyo nzi kwera ntavyo nzi kabisa ntavyo nzi na kimwe biziko ivyo byuko yahinduye muzika aja mu vy'Imana kubera umudemu ntavyo nzi kwera. Okay, tuyage kujya na security security y'umunsi wa Pasika security itariki zo twamenyesheje ko ari 5 z'ukwezi kwa kane ni dimanche ni musi turisaba dimanche ejo dimanche note dimanche. Okay, security zo ipanze gute jenye nsanzwe ndi security none umva je mu make ibintu byose mbanapanze na strebo sinanazanye nta mwashaka kuvena avuga ati ngo jewe ngo n'urusazi wankozeko mba nateguye security imwakira ameze neza security hose haba umutekano muri make kuko nubundi ntegura ibirori biciye mu muco leta ibibizi canke abajije umutekano babizi. Okay, kumfasha na security shaka tumenye kubera iki wama wateguye ibiteramo kuri Pamba Beach Hotel. Oya nama nabiteguye mu zindi ntara uretse ko mu zindi ntara atagiye seruka ndafise abandi baseruka ubundi ho jewe nseruka nka Nyanza rake seruka kubera ari muhira muganda nabiteguye n'ahandi mugaga seruka ubundi nka wundi munaseruka waho hantu. Okay, murakoze cyane Magonde, reka turangize iganiro cyacu ariko tararangiza n'icyayigo kwizeza abantu bazova baronka batahora baronka mu bindi birori kuri kirori cha Merani Boy kuri Pasika tariki 5 z'ukwezi kwa kane. Ibi ikintu bazova baronka gisumba ico baronka ubwa mbere na mbere murazi ko abasani baza bashika baririmba twikira ibintu by'ibiririmbo basha bagenda batanayagije bafana ico kintu twayikosoye umusitari wese nzozana cyangwa umuntu wese nzozana bigomba bashite kuri stage manze yagisha abafana amanzi baryoherwa aririmbo rimwe amanzi bayagisha basare urumva bizobera ibiryoshe muri market. Jesha kamenye kubera ko Braizo atanu umunsi numwe arigera tumirwa mu bitaramo Braizo none bagiye ko Pasika y'umwaka uheze ko Braizo ya performance mvuga mu bitaramo bikomeye bikomeye
n'ibiteramo bikomeye. Okay, nicyo giteramo gikomeye. Okay, yeah, my beautiful people. My name is Simba from Sidek Bin Laden Chapchuta. Ari kumwe na Magonde. Umwe influencer cyane uvuga ati mu bagwiza tunga basanzwe bakunze gutegura ibirori muri Burunga. Ni wa mbere nta wundi, nimba hari wa kabiri mushe muri commentaire amatumwumve. Hama ndakubwira ati yateguye ikiro cha Melanie Boy ku munsi wa Pasika. Biswa ko wowe kubura ni wewe nyene, abandi bose ni zo baturi. Kuri Pasika ni kuri Palma Beach Hotel. Ndagwana kumwe na Magonde, bene kamera sema cameraman. Okay, spam pose akuzana my image ameze neza. Ndagukunda cyane. Ati ciao.